wanje sawa. Mon père me disait toujours, on n'est pas des plus grands, mais on a toujours besoin des plus petits. Quand les inondations arrivent, les poissons mangent des fourmis. Urugendo nagenze ni rugufi kandi ni rurerure, ariko ndaza kuvuga dukeya kuko naba narinjiye muri sinema. Nta muntu awucira inzira, ahubwo wenyine uricira inzira. Umwese afite indoto arota ati je nzobiki, undi nzobiki, undi nzobiki, ariko ndashima Imana ko yari izi ko nzoba umuganga biciye muri filime. Jewe shira imbere ko ndiko ndigisha umuntu wese ariko arakora inabi amenye ikizoba kimurindiriye. Nta muntu n'umwe azova ngaha atishuye azishura abana biwe niko bimeze. Rero navuga ko na jewe nshobozwa no gusenga no kumenya ico nkeneye, kumenya ico nshaka kugerako. Sinema no murimo w'Imana umeze nka wa murimo watumwa Yona urahunga ariko wisanga hahandi nyene. Ndazi muri mwebwe bari ababaye nkanje babiretse imyaka myinshi bakabona aho kubikorera ntibabikore mugabo bakisanga muri sinema. Je nabitanguye kuva muri 2009 ariko neza na neza natanguye gusohora filme kandi filme y'uburundi 2011 ariko filme rero iri officiel nayisohoye 2014. Ni yihe life purpose yanje, ni yihe ntumbero y'ubuzima bwanjye, ariko kandi mfise iyihe ingabire. Hanyuma ingabire yanje no ifumbiza iki kugira ndangure ico naremewe, ico narungikiwe gukora hano kwisi. Dico Entertainment. Alright, mumeze muteha aho muri? Twe tumeze neza turashima. Ino ni sinema y'u Burundi kurundi gwego, abamwe mu bakora films kurundi rugezo. Mwemere uno munsi tubane na bano bakurikira, ndavuga Bujumbura Movies and Talent izwi nka BMT, Ineza Breast Nation, IBN na 257 Films. Mu buryo bwagutse tugaruke kuri uno musore w'umuhinga cyane yitwa Amede Manirakiza, tugaruke kuri Manager Giti na Kado Havel Ahinisia Kagisye, iyo ni for BMT. Tuvuge kandi kuri Mimi Mire the one and only diva umwe rudende aserukiye IBN. Ariko kandi tugaruke no kuri X-Ray Bam hamwe n'umuhinyanyuzi kabambe sana yitwa Niji Pro. Abo ni babiri barizwa bakanaserukira 257 Films. Iruhande ya bano hari uno musore agezweho muri films azwi nka Izo Chris de Rio Badman. Kuri vora y'imodoka hari the special driver yitwa Wacha Waseme aka Wacha Wasemange. Kuri mikro hari umuhungu wanyu Diko, nayo amasanamu ni 113. Byumvikana ko muri uno umwanya ikinyamakuru canyu mukunda Diko Entertainment arico camaze guhaguruka, noneho gihagurukana na bino bihangange muri sinema y'u Burundi, aho bamaze neza na neza kuva mu gisagara ca Bujumbura berekeza ku mugwa mukuru politiki wa Gitega, ari naho babarizwa kano kanya. Muti bajanywe niki, muti kandi bimeze gute? Ni mu rugendo rubahuza n'abakunzi babo, abakunzi b'ibikorwa mvabwenge, abantu baba babikunda cane, ababona yuko biyegeranije bifuza kubonana no gusangira ikiyago na bano bakozi b'amafilms menshi mwakunze. Hoteli bashikiyeko ntibayitevyeko na gatoya, buno nyene bwangu bahise bahaguruka baja mu kibanza bari bateguriwe kugira babonane n'abakunzi babo.
Você é uma que está entendendo? Eu vou olhar um menino. We are in Ijitiji. Watch. Sawa. Injira rero. Bahageze bakiriwe nk'abami mu munezero ntangere n'ibigumbagumba bitemba ku maso, akamwemwe kari kose kuri bano bakunzi ba sinema hagwiriyemwo abenshi biga za kaminuza z'Igitega kwibonera amaso ku maso abasitari babo bakunda. Jean Dodier aserukira ino migwi nako uno mugwi ugizwe n'iyindi migwi yakiriye abashitsi abasaba ko nabo bo kwidondora bagatako bakanavuga mu ncamake ibyaranze urugendo rw'ubuzima rw'ico babakundiye. Turavuga film Tukire Kristo. Yesu ashimwe. Tukire Kristo. Yesu ashimwe. Waislamu takbiri. Kugira ngo niteka ryinshi n'akanyamuneza kadasanzwe mu nkundire twakirize amashi ubugira kandi abashitsi bacu baje bakwinjira kuri twese. Simbaba nteba nja kudondagura ibyo mvuga ngo ni banaka cyangwa tugira ibi ariko mu ncamake
kugira ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Banyakubahwa, murazi yuko mu Burundi muri EAC, ndavuga mu karere ka Afurika y'ubuseruko, muri Afurika no ku isi yose muhafise abantu bakunda kandi bafite kuzirikana. Ndazi ko umuntu benshi bifuza kumuteramana, ariko mwashimye guteka uyu mugoroba guteramana n'ababakigira bazerukira abandi n'abatega ku bijanye n'ubuzima bwa filime bongera bahamya amashikana. Uyu nyakubahwa Jean Dodier, umukunzi wacu, mugenzi wacu kuva ataraza no kubino, nibaza yuko ni umuntu w'ijambo cyane. Ijambo avuze simba nemerewe kurihindura, ahubwo kubwera ubuvukanyi ndashobora kurihindura, kandi no kubera ko twemerana ndashobora kurihindura atabwoba. Ngira gatoyi ndababwire gatoyi. Jean Dodier yazwi bwagira mbere, hariho abantu musanzwe muzi, uyu mimi benshi baramuzi abakurikirana filime. Uyu nyakubahwa Jean Dodier, umukunzi wacu, mugenzi wacu kuva ataraza no kubino, nibaza yuko ni umuntu w'ijambo cyane. Ijambo avuze simba nemerewe kurihindura, ahubwo kubwera ubuvukanyi ndashobora kurihindura, kandi no kubera ko twemerana ndashobora kurihindura atabwoba. Ngira gatoyi ndababwire gatoyi. Jean Dodier yazwi bwagira mbere, hariho abantu musanzwe muzi, uyu mimi benshi baramuzi abakurikirana filime. Kadoka Kabere abakurikirana filime baramuzi benshi, n'uyubahe benshi bamuzi nk'umuntu azwi seti films. Nivyo ubu niwe bosi wayo, niwe yayitanguje, niwe rero niba mubona amafilime asa neza, ajya amaimage meza, ajya amajwi meza, niwe ayikora. Hanyuma ubu nawe bavuga ni imitegera cyo muri rya kampani. Nimba mubona filime itonze neza, kuri montage vraiment agenda mwemerata, niwe monta zijya filime zacu. Uyu rero nubwo ntamukuze nawe cyane, mukaba muvuga muhuze burya nawe ni manager wanje. Arafise ibintu byinshi amanaginga muri BMT byinshi kandi heko bidodabura. Mbwa nawe ni manager wacu, afise uruhande araba cyane kugira doko ugasanga niwe dusaba impusha y'ibintu bimwe dukora muri BMT. Je nagira rero nsubiza ijambo cyanje ndahejeje. Nategeza gupresenta, hari umuntu duhorana, ni n'umukinyi wa sinema, mushatse murabaza kubazo bya sinema, akumvuga n'urindi. Abantu benshi muri sinema muraza dukunda kuvuga turihaya, tuvuga ngo nakanara mu byaye. Kujya ntubone muri filime kujengo bava mu maboko yanjye. Uyu mugabo yabyaye benshi nanjye ndimo. Yabyaye azakanura ngaho arambaga ngaho. Rero uyu nawe nyine baza kushaka baramubaza, kuko niwe mupromota vraiment uvuga wa mbere mu gihugu cy'u Burundi, avuga sinema umwanya munini gusumba ibindi byose. Noneho linye yiwe iri kuri sinema cyane cyane, nivyo rero nari ndagacishijemo kugira nawe umenye ibyiwe n'umunyamakuru kuri RFM, kandi isata ciwe avuga sinema gusa. Ibitajanye na sinema aca yisohokera abandi bakanima. Kuri online now afise Diko Entertainment, nayo gahunda yiwe katreve gusa sinema. Murabyumva? Kandi iyo tumukeneye no gukina, mwaramubonye ari Dr. Mungore Ntinda babiravye. Harazi muguru uva nawe nyene uza kumva afise icyo agomba kumubaza arakibatse. So yanje ni yuko maze imyaka hafi 10 muri sinema. Rero ikintu ngira mvuge ngaha nicuko, nimba hari umuntu ngaha yiyumvamo sinema, tina yanjye vuga gutya, sinema n'umurimo w'Imana.
uwo murimo w'Imana umeze nka gute? Umeze nka wa murimo watumwa, umurimo watumwa yitwa nde wawe? Umwe yava mu rufi, no? Yona. Watumwa Yona urahunga ariko wisanga hahandi nyene. Ndazi muri mwebwe bari ababaye nanje. Babiretse imyaka myinshi bakabona aho kubikorera ntibabikore mugabo bakisanga muri sinema. Usanga muri mwebwe kuko ino hari abantu bakina sinema benshi, hari aho byabaye naho bitaraba bisohora. Rero inta yanje isobanura ivyo bintu ko ndemperenga aho hantu kubera nibutse yuko hari umuntu yari yabimbajije nuko ntarabimwishura ambwira winjiye muri sinema ni gute wisanze uri umwanditsi wandika sinema. Rero jewe bambwiye ati wo twandikira sinema ndabandikira, abo nandikiye bace barangira n'amahera ntibatwara na nyasinema. Changaruka mbwira abagenzi banje ndababwira none sinema ntawe yirondera amahera tukayikira, barayisoma basanga ni nziza cha turayikina. Ico gihe nite nakinye warashaka ni principal hangage cyari bwabone twikinyi kirasohoka nabi nabamugabo irasohoka. Filme ya 2013 isohotse ukabona bijya biduga benshi bari baribwe ukabona irasohotse ku buryo bayiraba kuri televiziyo waba watsinze. Uko rero mba ninjiye muri sinema gutyo kubera ko kampuni yakorera muri uyu mugabo wakora wa kera, kampuni yakorera muri uyu mugabo yambwiye ati iyi filme nubwo ikoze nabi, iyi filme nubwo ikoze nabi woshobora kwandika indi histoire nziza nk'iyi. Twe guterera 500,000 ya 2013 500,000 turayaguterera tutagenda ndayandika abagabo bacu baranterera 500,000. Filme iba nziza ku bintu ntategekanya ko yasohotse 2015 cyamba DJ muri sinema gutyo mwumvise narirukanze uko 2010 twari kumwe n'umuntu yitwa Rene Manari twarabana n'uyu manager nyene twarabana umva twavanye ko akina sinema ndatinya kumusaba ko nkine sinema. Mwumvise hari abantu muri mwe gusanga batinya gusaba ataka wasanga ariyo mpano yawe. Yego nuko naratinya kumusaba muganyuma ndavyisanga nukuvuga Imana yarambwiye ati garuka nawe nyene. Ndapa nandika sinema nyinshi, maze kwandika sinema nyinshi zirenga 10. Bamwe zimwe nyinshi barazikunze bavuga ko bazikunze zose. Uno munsi ntunzwe na sinema. Kurima muhira narabihebye, narumuvanderi nakuvanderi narabihebye navyo, ubu ntunzwe na sinema. Umva hahandi cya kintu nari narahunze, kandi icyo kintunze kiri muri cya kintu nifuza gukora kuko je nifuza kuba umwarimu. Je nize abo nabuze ngo je nshaka kwiga ubuperezida, je nize ubwarimu. Rero nkumva nshaka kwigisha ariko akazi ndakabura muganyuma nahabuye nisanga ndi muri babandi bigisha ndabizi ko narengeje 2 minutes. Rero intayi yiwanje reka tugeze ngaho abandi barakomeza bavuge icyo babwiye gusa. Sindeke kuvuga sinema gusa, ubuzima bwose ahantu wiyumva gerageza vyasongera ugerageza vyasongera gerageza ariko kandi ugaruka ubwira Imana kubera ko Imana atashobora n'ibiti gashaka yera bishobora. Urakoze Gre Kristo. Jewe Amede intango canke ingere byatanguye yabivuze, ariko jewe ngomba ariko mvuge ku ntambamye kubera ko iyo utanguye uhagaze mu mpande zibiri birakunda canke biranga. Hariho uruhande rumwe ruza gutsinda urundi bitewe n'uwaguhamagaye canke bitewe n'igiguhamagara. Rero hariho umuntu canke hariho n'abo twatanguranye ico gihe ifilime ya mbere koko Amede avuze ko mwese mutigeze mubona, twebwe twarayibonye twarayirabiye ariko bebe nacyo gatenge gisigara ni kuvuga yuko icya mbere twabikoze dufise icizere cy'uko iyo sinema nisohoka
duca tuba ivyamamare turonka amafaranga dutangure gusinya amakontra y'Ubugesera twinjiza inoti nyinshi abantu ariko tumaze kuyikora nuko iyo ntambamye ya mbere twabonye ko twoyirabira twenyene. Imana iyo sinema yitwa Medi ndazi ko ngaha muri mwese nta nimwe yoba yarayibonye. Iyo ni intambamye ya mbere ariko kubera ko dufise ikiduhamagara umwarimu wa Medi kubera ko afise umuhamagaro wo kwigisha niho haza iyindi mpare ivuga ati imwosha ati kora iyindi sinema turaza kuguterera 500,000 ya 2013 yari amafaranga menshi cyane je nta nayo ari bwakoreka uretse ko nanzi nari umufanderi nkawe munavyumva nayo tuyikora dufise icizere cyuko niduheza bashi iyo filime nukuri tuzoyidandaza cyane turanategura tugashira mu masede kugira ngo tuze kuyi abantu bazoyikure. Facebook ntiyari iriho na YouTube ntiyari iriho na WhatsApp ntiyari iriho ndetse hari ikintu bita Skype icyo naco muri twese nta muntu yarazi kugikoresha. Ikindi kintu cari gihari cari ikintu bita Imo nayo nyene ngaha mu bari ngaha nta muntu yarazi kugikoresha. Skype yo waja mu masibere niho wakunda kuyikoresha kubera ko bayikoresha mu guhamagarana ku bantu nyine bafite imiryango iri hanze bahamagara ku mapere video. Ubu yo yarazimye kubera WhatsApp na Facebook vyaje. Rero iyo filime turayikora twiteze ko nituyirangiza tukayisohora gusa duca tubabagwiza tunga. Antu b'Imana iyo ntitwayirabiye twayirabanye n'abandi bantu kubera ko yari yamaze gushika muri kampuni nziza kubera ko abambere twatanguranye iyo ya mbere ntabwo yari kampuni nziza koko nkuko byagenze neza kuri iyo yindi kurikira imaze gushika muri kampuni ujya X-Ray yari asanzwe akoreramo. Novuga ko iyo filime igira kabiri yitwa Kurira ijisho rimwe niyo filime ngira ngo yaheze irahindura Amede imugira Amede Mutima. Ku bantu b'ico gihe barabizi barabaye TNB Mutima ndetse na nande na Kibutura murakoze. Iyo filime nayo nyene twaragiye turadandaza amasede turavandereza ya masede ngira ngo tuba twaragurishije nk'ishika nka 20 mu masede ijana tuba twara platinze. Rero murumva ko naho nyene twagize intambamyi icizere twazananye yo gukora ico gikorwa ntitwakironka mugabo rero kubera ko twagize Imana ako gafilime kagaca kuri RTNB. Denine Mana yari yamaze kuronka umwuga umenyesha makuru kuri televiziyo na radio Lema tufata ya filime tatangura kuzaracisha kuri Lema. Murumva ico gihe filime kiratangura iratwubaka uko turi no munsi ituma abantu benshi batumenya ya mafaranga twiteze nayo nyene ntayo twarose bavuye twicara turatekereza. Bantu b'Imana iri kurategura ikintu ijambere navuze ko biterwa hari impamvu zibiri umuntu ategekanye birakunda canke ntibikunda. Nibitakunda nkoriki nivyakunda nkoriki umva iyo bikunze ho solution bihari mugiye bitakunze naho sinzi kiyo solution umuntu yatekanye mugabo rero cyambere ni umuhamagaro kuva 2013 cyangwa 2012 jewe ntanguye kurya amafaranga hari inzu nyigisha umwana mu ishuri rizimvye kubera muri sinema kubera guhera 2020 numva urugendo ngene rungana 2020 na 2021 niho tutanguye kubona tuti gabundi bya bintu waze birakora dukomeze. Hariho umuntu atangura uno munsi ugashora ibihumbi 100 bigaca bihera mu rudandazo ugaca uvuga uti rudango ndaruhevye ugaca uja kurima ugatwarayo ibihumbi 100 bigahera ati nibi ndabihevye ukagumugira. Bantu b'Imana ikintu cyambere ico kintu uko ariko kose umuntu afise igicapo iyo agomba kwerekeza niyo vyansa aremera agapambana kugira ngo bitinde bikunde kandi kubera ko burya
bavuga umbaca umugani mu kirundi ngo ntayiguruka itabunze. Iyo ushaka kuguruka utegerezwa kubanza kubunda, kandi iyo ubunze hari igihe biza kwanka, hari igihe uba wanyagiwe, hari igihe byagenze gute. Rero nanjye simpave ndenza ya minota 2 ayiregeje kera. Sinza kuvuga kuko ndacari uwa vuba. Novuga yuko mije imyaka 5 ndi muri sinema. Urugendo nagenze ni rugufi kandi ni rurerure, ariko ndaza kuvuga dukeya kuko naba narinjiye muri sinema novyita igeno ry'Imana, kandi nkongera nkavyita umugambi w'Imana. Kandi burya nasanze umugambi w'Imana nta muntu awucira inzira, ahubwo wenyine uricira inzira. Ni ibintu nari nisanzemwo, sinavuga ngo zari indoto zanje, nkuko mwese muri abanyeshure nakosora, sinzi ko mwese muri abanyeshure, ariko benshi batubwiye ko ari abanyeshure, umwese afise indoto arota ati je nzobiki, undi nzobiki, undi nzobiki. Nanje nkiri umunyeshure nari numva nzoba nk'umuganga akomeye, ariko ntivyakunda. Ariko ndashima Imana ko yari izi ko nzoba umuganga biciye muri filime. Niyo mpamvu ndavyita umugambi w'Imana, nkongera nkavyita igeno ry'Imana. Ndavyibuka filime ya mbere nakinye yaraheze muri production, iratubwira ko yafuditse. Urugendo rwabaye rurerure, ncaha nongera ncaha, ariko umugambi w'Imana waje gusohorera. Umugambi w'Imana kuri jewe ko nzoba umukinyi muri filime, nzoba umukinyi wa filime, waje gusohorera muri BMT. Mufashe tubakomera amashi menshi cyane. Ahantu naguma nsaba ati mwoshaka kuma ngakina, ariko mwoshaka kuma ngakina, amahoro yose bampa numva ntazi ibyo ndimo. Ariko igihe nahura n'uyu mugabo n'uriya manager banyinjije mu mugambi w'Imana. Filime ya mbere nakinye muri BMT novuga yuko yangize uwo ndi uno munsi, yitwa Ishusho y'Umuntu. Nizere ko mwese muyizi, abatayizi muzoyirabe ni nziza. Iyo filime bamaze kumpa amahore bampaye muri ya filime, buke niho nagenda abona ko ari umugambi w'Imana. Kandi nkuko director yabivuze, navyise yuko novyita yuko ni umurimo w'Imana, ni ugukorera Imana. Rero amaze gusanga ko umuhamagaro wanje uri mu gukorera Imana biciye muri filime, narushijeho kubikunda no kumva ndabinezerewe cyane. Kandi n'ubu nyene uko nabikunda ubwa mbere, n'ubu ndacafise ya nyota yo kubikunda. Niho nagenda mbona ko ari umuhamagaro w'Imana, niho nagenda mbona yuko hari ikintu Imana yampamagariye muri bino bintu. Rero notera intege abantu bari banatubwira ati nanjye ndafise iyo mpano. Novuga yuko icyambere ni ukwihangana, ikigira kabiri ni ugusenga. Nacyo kiri mu bintu byafashije cyane, aho hose nagenda ndakubita hirya no hino, nafashijwe no gusenga. Nafukama ndasenga abwira Imana ko ndavyibuka hageze igihe numva umenga nobireka. Ntarahura n'aba, hari umuntu yigeze kumbwira nabi, ambwira ijambo nyine ryo kunca intege, ariko nongera ndafukama ndasenga ndabwira Imana nega abantu b'ibintu bitse numva umenga nobiheba, ariko nkumva bikomeza kududubiza muri jewe. Ndavuga ati ko biri kose ni umugambi w'Imana, kuko nari narigishijwe impano, uburyo umuntu amenya ko afise impano ngo ni kijya kintu umva ukunda cyane. Rero numva ndabikunda cyane. Rero igihe cyarageze ndabyisangamo, na n'ubu ndabirimwo. Nabigiyemo ntashobora kwirihira amafaranga ya bisi. Kugira ngo ushobore kwirihira amafaranga ya bisi byari bigoye cyane, ariko uyu munsi nanje nta kandi kazi nkora, ntunzwe na sinema, irandihira inzu, irigisha abatoyi banje, irambeshejeho. Mbega ndashima Imana ku bwa sinema, ndashima Imana yuko yampuje n'umugambi wayo ku buzima bwanje, yongera impuza n'abantu b'ikimaze ku buzima bwanje. None niwo mugisha. Uno munsi nanje nkabafise kampani ndongoye, ariyo yiyi IBN company. Nukuvuga ngo dukora sinema, tukongera hakaba harimo n'igisata cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, kandi byose byavuye muri sinema. Mufashe dukomera amashi menshi.
ku mazina yanjye namaze kwidondora naje ndibaza sinuvuga byinshi kuko babivugiye ariko gusa nubabwira yuko témoignage yiwanje nuko je nabitanguye kuva muri 2009 ariko neza na neza natanguye gusohora filme kandi filme y'ubuntu kwa 2011 ariko filme rero iri officiel nayisohoye 2014 rero je ndibaza intambamye twarahuye n'intambamye nyinshi cyane twahuye n'ibintu n'ibigeragezo byinshi biduca intege ariko nkuko director yabivuze ati akagumye kabagumako uvuga rero wamaze gutanguza umugambi gerageza ushiremo imana imbere no kubikora cyane ndibaza ntangika birashobora gufata inzira je ndibaza reka ndabashimire gusa icambere nuko noshimira ubu aho tugeze ari itandukaniro rinini cyane muri iyo myaka ko mu myaka iheze abantu babonye ko akina filme cyangwa gukora filme bacho bafata uyu muntu n'umuvayu abakinyi b'abafilme mu Burundi n'abasuma n'ibijuju n'abayiretre cyane mugabo ubu filme uravye n'ibindi bihugu byateye imbere mu gisata ca filme barayiha agaciro cyane kuvuga rero ubu abajene eka n'abatama basigaye badushigikira vyeke gisata ca filme kuko filme ni message hajye ukakora filme ushaka gutanga message urumva je ndibaza rero ibintu byinshi novuga gusa nobashimira mwebwe musigaye mukunda filme mushigikira filme kuko ni mwebwe ababosi bacu kuvuga rero imani bakomeze uko nyene bahezagire cyane mvuwe mudushigikira natwe tuzogereza kubakorera kabisa ko ni mwebwe ababosi bacu murakoze cyane bariko barantonesha no munsi sinarenze ko nza kuvugira imbere ya bino bihangange nakangutse cyane amenye ariko aramvuga ubwabona ubuntu ni intsinzi nageze je nabishe nza kuvuga ndagerageza gukoresha ya minota 2 inayirenza gusa umwanya munini nibwo mu bantu bagira ubuntu umwuga nkora kumenyesha amakuru nisanga ndiko ndabikora naravyize ico niratase uko nabyize ahubwo nuko yerako nisanze ndiko ndakora ibintu biri mu muhamagaro wiwanje ndibuka ndi umwana umuntu yashingiye nayo ni mama wanje nabyibuka cyane nkunda kumubwira ibintu byuko nzomumenyesha amakuru nari mutoya kwa kuntu umwana akunda kwiyagira na mama wiwe biri n'umwana w'imfura usanga mwegeranye cyane ariko byasa nuko menga yoci intege bitewe n'imiryango imwe tuba twaravukiyemo uwo menga ni merita ibintu bimwe akanyumvisha ko menga ntivyokunda cyane cyane yere baba mama bahahandi hariya ko kure gose aba yumva ko menga umuntu w'umujournaliste ni umuntu yumva nyene ku radio niba abantu bibujumbura bo mu vyuma akumva menga biragoye cyane abandi bashingiye nawe n'abana twiganye mu ishuri barakunda ku munsi wa gatanu niho twakoropa install utuntu tumeze nk'ama microphone inyuma ku ntebe z'inyuma avanga ngo bivuga amakuru ico gihe nakunda umugabo yitwa Jambre Kimasibizi Ndavyi yavuga amakuru kugira mu gihugu numva ko menga nzoba nkawe mu byo kuyamenyesha munyuma ndi tuza guhinduka gato nisanga ndiko ndakunda entertainment gose bitewe n'ikintu nakunda citwa umuziki narabaye nkona bibaye mu mwanya mutoya bimwe byo guhaka kuba umusani ndandika turirimbo tumwe ndadusohora tundi ndaduheba ivyo byose nishize ku munzane ya nivyo none musi ndafise indirimbo nk'amakopi nk'amajana 2 zanditse mu guno musi ntababeshe nzozigabira abaririmbyi n'ibumva ziri kuri standard y'uno munsi baziririmbe batobikora simuza ko none munsi ntobikora muga umuhamagaro wanje no munsi sivuri niko ndabumvisha uburyo byagiye bihindagurika ku rugero rw'uko nisanze aho ndi uno munsi mu mashure yisumbiyemo gato nize lettre moderne hanyuma ncambandanya muri kaminuza gisata ca ni département des sciences sociales et politiques biraho mugabo no iyo ni faculté ncaniga département ni communication niga na mass media ni muri système nshasha ya bac wa muziki navuye ndawuheba nangiye gukora neza na neza novuga ngo nakoze akantu gasa na lobbying sinzi nimba ari ishuri rwanagize abantu bose bari basa n'abajournaliste abapromoter ku mbuga bose bivugira ku bintu by'umuziki batevuze ku muziki bavuga amasiporo n'ibindi bintu byari bihari gender abati ninjirire ndafateka ninjire kwa kino gisata abantu birengagiza ico gihe nibuka menga hari muri 2020 niga mu kabiri nibate mu gatatu nagire mbenze mwumva ko sindi kure yanyu nanje by'amashuri ndabihejeje vuba nubwo tutaraheza tuguma twiga n'ibindi cyo ntanguza ka page kuri Facebook kitwa Eco Media Entertainment
ntangira kuza nivugira utuntu twa filime menga no gukina koko nkuko bavuze ubitangura menga baragutwenga menga sinzi ibyo urimo bamwe bakambwira ati nawe ko menga ufise ubundi bumenyi nko kwikora mu muziki ni waja mu bindi muga nkumva mu mutima nguma numva mpamagarirwa kuvuga ibintu bya filime ninjirira ngaho ndakorana n'abatari bake harimo nawe mubona hano buke buke nsanga izina ritangiye gukura byavuye biva ku kwitwa ngo ni page mu myaka iheze atari myinshi dutera intambwe ca kintu citwa Diko Entertainment akamedia karavuyemo gato bitewe n'izindi mpamvu turabyandikisha iba societe y'itumatumanaho yemewe n'amategeko y'izwi mu gihugu ari nayo no musi nkorera nk'uyihagarariye nkongera nkakora nk'umujournalist nubwo kurundi ruhande dufise nabo dufashanya harimo n'abatekinisiye harimo n'uno musore wanje yitwa Sanchez mubona hano mu mumpera amashicana muri no rugendo nize ikintu kimwe nako ni bibiri nimba atari bitatu nize cyambere ikintu cyitwa perseverance kuguma kakinamba kukavuga ati je kintu nzobandanye ndikore nahura n'intamba nyinareka nzokiguma mugabo kabifashoma no kuvanga naramaze kurunguruka iyo ndiko ndaje mfise intumbero iya nico bita life purpose abantu benshi tubaho tukagenda n'inama kugeza ku myaka hafi 30 tutaramenya umuhamagaro uri ku buzima bwacu nifuza kugera kure ngo wana biliyone arabantu usanga bavanga bazowanga ababiliyoniya wamubaza ariko aratanga nka filime ngo nzogera kure cyane mugabo ahantu kure cyane akavuga ku munwa atabona ahari mu kuvanga ivyo bintu ndiko ndavuga kugira tubigereko nuko tutabigera ko neza ariko turabona gacu ni kwa kwicara babaki ati nshaka kugera handa habona ariko no biherekezwamo n'ikintu kuvuga rero ikintu watanguye ndiko ndabwira ibintu nize ariko nibaza yuko no bikurikiza nawe nyene iyo buri ntambwe itera hari n'igihe wotera irenze je yo nateye kukigumako ukirangiza ibiguca intege ahubwo bimwe kubera nk'ikiraro cyo kubigerako wisunza ahantu kure cyane ushaka kugera ukizera yuko ushobora kubigerako ikindi kintu nize kimatanye n'ivyo ya kintu cyitwa life purpose cyangwa intumbero y'ubuzima kimatanye no kumenya ngo ni yihe mpano mfise ingenda kuri jewe impano muyumve kuno kintu ni ca kintu genda gikarasa kuno mwijoro buca urungikwa kwisi no kuvuga buca uvuka Imana iravuga ati mwana wanje ndakurungikanye kino kintu ni wacitwaramwo neza kizokubesha iyo ni talent ingabire ni wacitwaramwo neza ikintu ndakurungikanye kizokubesha iki kintu kimatanye ni kintu bita vocation ni umuhamagaro uri ku buzima bwawe biregeranye cyane wanashaka benshi barabyitiranye umuhamagaro ni iki ufatiye kuri yangabire yawe Imana yaguha uza gutora akantu kavuga ngo ese ko nshoboye bino bintu ko abantu bambwira yuko ndabizi ni ikihe kindi kintu nobikoza kimatanye no kuvuga ngo n'Imana niyanyitegereza ndi kwisi izovuga ngo wa muntu hari ikintu namuremeye ari kararangura kimatanye n'ikintu kivuga ngo nyuma ya buno buzima nzoba narateguye iki bifatiye ku handi hantu nzoja nimba wizera koko inyuma ya buno buzima yuko hari ubundi buzima buzobandanye nivyo bintu bitatu numva no basharinga umwanya ni mutoya nizera yuko nyuma y'uno mwanya ntazobara abantu turahura muri mwebwe ariko musigarane tuno tuntu dutatu two kumenya ngo ni yihe life purpose yanje ni yihe ntumbero y'ubuzima bwanje ariko kandi mfise iyihe ingabire hanyuma ingabire yanje no ifumbiza iki kugira ndangure ico naremewe ico narungikiwe gukora hano kwisi murakoze cyane hakurikiye umuganda w'ibibazo ku ruhande rwa public abastare bakishura ibyatumye binibonekeza ko abenshi muri runo rwaruka bipfuza kugera ikirenge mu cabo bakunda mwiriwe cyane sashimye yego murakoze cyane natwe dusanzwe turi umugumwe n'aba bose dusanzwe dukina film kiretse ko harimo n'abandi baba bafite impano zitandukanye kugira ngo begeranye icyo gikorwa kize kuba kimeze nk'uko kiba kimeze rero twaje umuduha impanuro mfise akabazo nshaka gukomereza kuri Mimi akavuga ngo mbega ni gute umuntu yo kwidantifya
akamenya ko afise iyo mpano yo gukina filime. Hari ikintu biza gutanga hagati yo kubyifuza no kubishobora, kubera ko twifuza byinshi mu byo dushoboye tukaza kwisanga ari biki. Akabazo kagira kabiri ndagatumbereza kumumenyesha amakuru hariya ndamubaza nti mbega ni gute twotsinda aya majwi y'abantu inyuma atubwira ngo ivyo bintu mwatanguye by'ubusazi ni biki, twoyatsinda gute? Apara yuko yatubwiye ko ari kudacika intege no kuraba ushaka gushika icerekezo, ariko nyene turacibwa intege keshi. Hari ibikorwa tumaze gukora mugabo gusa abantu babibonye bwa mbere, bamwe baravuga bati komeza, abandi baravuga bati yaba cari ikintu cinjiza ntimwari kubitamwe umwanya nko muri ko murabitamwe turiko turapartaja tugira gutya, batubwira nyene amajambo atari meza. Ego mbega ni gute twotsinda ivyo bintu? Kristo Yesu nashimwe. Ama ku mazina y'uwanje yitwa Nihitunga Chanel, abaniga kuri Université Polytechnique de Gitega IPG, igisata nsanzwe nigamwe ni développement communautaire bijanye n'imibano rusangi, iterambere rusangi. Mu majambo nk'ayo umva yuko nsanzwe naje ndi mu gisata nyene gisanzwe cyo kwigisha abanyagihugu nyene. Amazi kibazo canje kindereza kuri umushinga Amede. Jewe muri jewe numva afise umuhamagaro wo gukina sinema, cyane cyane izintu zo kwandika, guhindura ubuzima bw'umuntu. Mugana ariko nihereyeko bivanye naho umuntu avuka naho yakuriye, kagira intambamyi zo kugira ahahera n'ahahereza, akama afise icyiyumviro mu mutwe cyo guhindura ubuzima bw'umuntu cyangwa cyo gutanga message ku bantu. Mugana ariko muri we n'ahari na community atuyemo kamubera intambara. Rero ikintu nari ngomba mbatse umudirector mwiza kandi ashobora gupanga ubuzima cyangwa ashobora gupanga filime y'umuntu, kuko ushoboye gupanga filime n'ubuzima bw'umuntu ashobora kubupanga kandi ukabuhindura. Rero ikibazo cyanje kimeze uko, ni gute umuntu yo kwitegura akagira hashitse nubwo yoba ari ku giti ciwe cyane ashaka kuronka ubumuduza bivanye n'ahari kungena ashobora gutangura akagera hashitse. Naje nitwa Niyomwungere Cedric, sanzwe niga muri faculté d'agronomie et de bioingénierie département ya sciences et production végétale. Nitwa Niyomwungere Cedric, sanzwe niga muri campus y'Izege faculté d'agronomie et de bioingénierie. Naje nafise akabazo gasa na kamwe agire mbaze batubwiye kubijanye no kwandika filime no gukina. Mu bisanzwe batubwiye byo kwandika filime, eske filime kugira bayikine ni ngombwa ibe yanditse? Mu kuyandikaho mwisunga iki? Dufate ko haba hariho nka teze mwidevelopa mwisunga iki ko tubona filime ibifise intango naho aca mbaza kandi abayikina, eske abayikina ko tubona haba hasanzwe harimo na experience mu gukina, aza kubosa bimwe muba musanzwe mwanditse akaba ari byo agira cyane bivanye na role baba bamuhaye, arasobora ibiba bimurimo apare yiwe nyine uko nyene. Murakoze. Hama nanje ku mazina nitwa Irankeje Alex, niga muri faculté de sciences l'environnement à l'Université Polytechnique de Gitega. Hama Irankeje aba bavukanyi batubwiye yuko bagiye barahura n'intambamyi zitari nke mu bijanye no gukina filime kugira bashike aho bageze uyu munsi. Nanje ikibazo mfise uyu munsi kivuga uko ndakerekeza kuri uwo mushefu, mbega mu gihe umaze kubona impano yawe hama umaze kuyibona, mbega mwatubwiye intambamyi ariko mwari mwamaze gutangura, mu gihe utaratangura
wabuze ubushobozi bwo gutangura bivaye n'umuryango uvukamwo canke na community urimwo, ni yahe impanuro mwotanga kuri aba bose mu gihe wewe wifuza gutangura kandi ufise iyo mpano uyumva muri wewe ariko ukumva yuko atawoshika utarose umuntu agusova? Ikibazo canje ni ico. Tugire Kristo. Mazina ni Alefis Habonimana, oniswe n'abavyeyi banje. Ama nkuko mumbona ngaho imbere yanyu, imbere y'ababubo tugende no munsi, ndafise ni Alefis Habonimana. Alefis Habonimana. Nimereka nagira nti nkuko ndi ngaho imbere yanyu, imbere y'ababubo ubwa mbere na mbere ikibazo canje bifise kimwe canke bibiri gacerekeza kuri Mimi na Ravere, kuko novuga nti niho coza kigana. Ico kibazo si n'ikindi, jewe nciga muri Humanité nari mfise vision y'uko n'imiburiburi ninaheza amashuri kubiri kose ndotanga umwuga bavuga nti wo gukina film. Nkagira uko biri kose mu karere tubayemo ndabona nk'ukumengo ugwaruka gwaho rwo rwashoboye umengo mugabo nta bushobozi bufise. Tuzoja hamwe dukore uwo mwuga wo gukina film, kuko nabona film zibetse n'agakina. Nkagira nanje uko biri kose nzotegereza kugira gutanga message zogiye cifashije. Ariko maze guheza amashure wose nzi ko nzova mana kuri kaminuza, ariko cyo nakuri kibazo cyasanga natwe examen d'etat nkwandeje kuri kaminuza ya visionary mfise. Uri kuravuga ati mwanyaje ikibazo. Okay, ikibazo canje rero ahantu kiri na muri make vision sinabona ndabifise, narabona nari mfise ibintu bibiri faiblesse ahantu habiri. Ubwa mbere na mbere nabona ko kumengo zohava ntiye. Ubwa kabiri narabona ko kumengo mu kwandika sinzobishobora. Nifuza kuzoba umwanditsi nkongera ntakimwe. Rero ikibazo canje hano kica gitumbera nuko arakivuze kuri kwa Mimi Mireye na Kadora Vert, kuko abenshi nkuko ndabivuze ndabahise mwabo umengo kuri kote fiye la plupart barafise faiblesse yo kwinjira mu byo bafilime. Hama rero ico kibazo canje nk'abantu gitumbereye nagomba ndababaze, eske nk'umuntu akeneye gukina film arandika film kumbuka yiyumviye, ariko igira vision imeze gute agitangura kwandika hazoyihereze, kuva agitangura kwandika nahazoyihereze uko bizoza birabandanya bikurikirana. Hama ikindi naco mu gukina ukuntu kuko uri kwakira filime ntugira hariho ukuntu bigenda byakurikirana bimwe bimwe, ukuntu birangira no ukuntu biba byatanguye. Ikibazo cyane nico rero mwakoze. Twabineza Nerses aba umukinnyi wa filime cyangwa umukozi wa filime. Habineza Nerses nagira ubuntu bwo kuba umukozi wa filime cyangwa umukinnyi wa filime. Rero ngire mbaze nk'umukinnyi wa filime, si ubwa mbere tubabonye mushika ngaho Igitega bitwereka yuko hariho urukundo mudufitiye. Ribuka mu myaka iheze duhura cyangwa tuhuza n'Igitega, hariho ibyo twari tugeze ko mu gukora. Uyu munsi udufoto twaba twarasigaranye cyangwa ibikorwa twaba twarakoranye byatumye hariho abantu baca batugirira icyizere bivanye natwe n'ibikorwa turiko turakora, ugaca usanga baripfuza ko natwe kuboza gukorana natwe, bakadusaba n'ubushobozi usanga twe tutarashobora gushikako. Rero nk'uko mwabye muravuga kare, namwe kugira mushikaho mwageze mwatubwiye ukungene mwahuye n'uriya mugahura na Imana ariyo akaguduza, mugahura n'abo bose bakagenda muraduzanya. Muri make nshaka kuvuga ngo hariho umugambi wari waratanguye wa filime ya Nobwani, yari connection hagati ya Gitega na Bujumbura, kugira ngo dukorane tuduze impano z'abantu bafise impano muri filime. Nashaka kubaza, mbega uyu mugambi uracahari, uracabandanya? Ko nagize Imana nkongera nkabona mwashitse.
ba bantu bahora barambaza nagira ubuntu bwo kurongora umugwi wa Bineza Empire ndonka abantu benshi bambwira ndifuza gukina filime ndifuza kuza gukora filime nanje nkaraba ubushobozi dufise nkaca mbona ivyokunda kandi ugerageje kureba ugasanga umuntu wanashaka arafise n'ingabire rero jewe nanje hari aho ubushobozi bwacyo bugarukira nico gituma nifuza yuko icyo kibazo namwe kimenya yuko ngaha Gitega hari impano nyinshi zishaka gukura zishaka abantu benshi bifuza gukora numve yuko iyo connection sinzi yuko yo byari cyane yo yarahagaze mu kibazo kubaza mwese mama je nanje ku mazina abavyeyi banyise nitwa Biyese Beneye abamva aha Gitega sanzwe niga muri Institut Supérieur Paramédical de Gitega igisata ni anesthésie réanimation ikibazo nari mfise ndacerekeza kuri abo bashitsi bose baraza gushobora kubishura me reka ndacagrese ameze ikibazo mfise nagomba kubaza mbega ni gute umuntu ashobora kwiyumvamo ibintu byo gukina ndabaza kandi mbega ni gute ko benshi bagiye barabivuga yuko aho Gitega hariho impano nyinshi fatiye kuri yahejeje kubivuga ni gute umuntu ashobora kwinjira agashobora gushikira aho muri ashobore gukinana nawe nkunda avuga ati ndifuza gukinana na Kado Ravel yogenda gute batije mbariza n'abandi ikibazo kindi fise ndashobora kubaza mwagiye muravuga ibintu by'intambano mwagiye muravuga twebwe ikibazo novuga ko nobabaza ntitwifuza guhura n'intambano me ikibazo canje giko nabaza ni gute umuntu yoshobora kuronka communication hagati yanyu kugira ashobore gukinana nawe murakoze nitwa Irankunda Viane nkaba niga kuri Institut Supérieur de Formation Agricole igisata Production et Santé Animale Filière Vétérinaire nandi ikibazo ca mbere ndacageza kuri Kado Ravel na Mimi mbega ko tubona kenshi abakobwa bagiye mu bintu bya filime cyangwa bijya by'imiziki abantu baba barukundi usanga amakomantere menshi ari negative n'ayari positive ugasanga biravana ni gute bashoboye kwakira bafite babyinjiramo nk'amakomantere bakiriye y'abantu kuko hari igihe urabona filime ugasoma komantere nyine ukabona ko bamwe bakomanse nabi abandi neza rero hari igihe nk'umuntu akomanta kumva nyine umenga guciye intege bashoboye kubyihanganira gute gushika bagere aho bashitse ubu icyo cyari cya mbere ikindi kigira kabiri namanda mu mafilme harimo utuntu tw'uturirimbo mucishamo ugasanga turirijyanye n'ibintu bijyanye n'iyo filime muri ko murakina mwamusanzwe muri abaririmbyi twiga turirimbo mucishamo nimwe mutwikorera nimwe gambo twiyandikira mukogera mukazisohora cyane ngo hariho nk'uwundi muntu muri bajya basanzwe baririmba muhasije turiko dukora filime ivuga ukuntu kimeze ukuntu tugira akaririmbo twoza turacisha mu bijyanye n'ibi cyo ni cya kabiri cya gatatu nacyo ndakibaza uno mushefu Ahmed nk'ubu kuba mwavuye Bujumbura mukaza kutuyagira byinshi bijyanye na filime biraboneka ko mwatwiyumviriyeho ku mutima w'urukundo rero birashika mwabonye ko bamwe batangiye basanzwe bakina filime kumbe ko muri twebwe hariho nk'abantu usanga bariko barabitegura gusa batarabishyira ahabona muri iyo projet basi bayifise none nagire mbaze nk'uko mwebwe mudukuriye muyizimo byinshi yuko byokundanye mbari nk'abariko barategura dufate nko kuyandika barahejeje mugabo batarashira ahabona barashobora kuvuga ati je bino bintu ndabikoze mugabo siniyemera neze ko ndiseye reka ndabe nk'umuntu yoba bifisemo uburambe manze ndamuhanuze ndamyereke nyemba araho yanditse dufate nka wewe nkuko wandika ukongera ugakina ko yoguha nyemba yanditse akakubwira ko bimeze ari nkaho umukosora ko umukosora canke ari ico umwunganira ati aka kari gakwiye kujyamo kanako canke kovamo ko iyo service woyikora ikindi nacyo
batsa ikindi nacyo nagira mbaze yuko nk'ubu unya mwatanguye mugakina ko imigenderanire nk'ubu yamaze kuhaba dufata ko twabaye abagenzi na mwebwe cyokunda ko nk'ubu nk'abantu bateguye filime bakavuga ati ni ukuri turabasabye mudutere iteka nyimba ari umwe muri mwebwe canke babiri ayigaragaremwo basi namwe n'uzoyiraba azavuge ki ba bantu barafise iyo bashaka gushika kuko barafatira n'akabariro kuri bakuru babo biboneka ko babemeye ko bafise aho bobashikana ibibazo vyanje nibyo. Ikibazo canje nagira nakibaze Mimimibey wewe yaratanguye kandi yatanguye bimugoye hari ingendo ibiba bimuca intege byinshi yaciyemo ariko arabandanya kuko ngaha kuba twaje ngaha nuko harimwo gushaka ariko harimwo intambwe nini yo kudashobora tuba dufise none ko umwana ari igihe umutwara ku ishuri atazi kwandika ariko akaba kumwigisha agatangura akamenya kwandika mbere akamenya no kwandika ijambo tuvuge ko mwe mwamenye kwandika amajambo ce nka mungana ariko mwahereye kwandika ku rudome kuko mwarose ababigisha kwandika ku rudome mbega natwe twaba twaje ngaha turafise ishaka ariko ntidufise gushobora kugira dushobore kwandika urwo rudome hari icyo mwodufasha nimba mwodufasha kwandika urwo rudome cyangwa udoshobora kwandika iryo ryungane hasabwa iki koko hari igihe usanga hasabwa nk'ikaramu cyangwa ikayi kugira umuntu ashobore kwandika none twokora iki cyangwa dusabwa iki kugira ngo dushobore kwandika natwe dushobore kwandika iryungane tuve ko dushaka kwandika urudome tudoshike no kuryungana avuga ibintu bijanye na filime kuko nibyo byatuzanye bisigure yuko mwe mu gutangura hariho twe twaje ngaha tubishaka ariko ntitubishoboye harimo abatabishoboye na jewe ndi ariko kubishaka ndashaka yuko habamo kumfasha kugira habamo kumfasha gukina filime kuko kubitangura birangira kuko yanjye ko birangira ariko kubishobora nibyo ntashobora. Tugiye Kristo Yesu ashimwe murakoze kuri ijambo ndafite utubazo tubiri gusa ku mazina ni Silver Nazima Silver Nazima mfite utubazo tubiri kamwe ni kwa director kandi ni kwa Chris mukinyi kugira ngo numve yuko ibibazo byanje mfise bibiri byakwishuka akabazo ka mbere mbega ni gute director mushobora kubona yuko umuntu nk'umukinyi iyi role ayishoboye mubona gute kayishoboye iyi role kuko turazi yuko muri filime hariho amaparti ariyo marole mubona gute yuko je ndi umupapa nshobora gukina iyi role ndi umupapa nyine mubona gute ko ndabishoboye. Ikibazo cya kabiri bamwe batubwiye intambamyi bahura muri filime ariko ntimwatubwiye intambamyi umukinyi ubwiwe ashobora kugira iyo arimo arakina filime. Nakibwiye Chris kubera ko atavuze intambamyi batubwiye yuko baza kutwishyura utubazo tuza kuba dufise. Ibibazo byanje ni ibyo twakoze. Joseph amaniga kuri ESPG mwaka wa gatatu amanani afise ibibazo bitatu zari bitatu mbwa kimwe cyangwa ibibazo nibaza muza kwishurira hamwe cyasigaranye ibibazo bibiri uvuye ikibazo ca mbere ndacerekeza kuri wowe Ahmed nkuko mwe mwatubereye inararibonye mu gukina filime no mu gihe umuntu yamaze kwisanga yumva iyo ashobora gukina iyo filime mwatubwiye yuko mwege murahura n'intambamyi nyinshi muri izo ntambamyi mwahuye nazo mubona nko mu gihe umuntu yifuje gukina filime ari nk'ibihe bintu yashobora gushira imbere kugira ngo izo ntambamyi mwebwe mwahuye nazo twebwe tuje inyuma yanyu ntidushobore kuzigwamo. Hama ikindi cya kabiri nk'ubu nkamwe mwatanguye kuva kera ni ayahe mahirwe mutari mufise
mubona twebwe dufise muga tutariko turakoresha kugira ngo dushobore gutera imbere nuko tugire Kristo ndabaza ko ari abantu bakakijwe ibyo mwagiye marasaba natwe ndabaza yuko ibyo ibisabo byabaza kutwishyura direct niba natuberezeho nacyo natufasha kugira Bagira babwira akantu kamwe muri sinema ikintu ca mbere gikomeye ni directing. Haifuze limande yawe. Directing ni biraza kumva. Murumva icyo bisigura? Barabi directing murumva icyo bisigura. Nukuvuga umudirector ni nk'umurealisateur. Akusanya bijya umuntu yanditse si ngombwa be yarabyanditse. Akusanya bijya umuntu yanditse akaca yegeranya abakinyi akabona ati wewe ndaguhaye irole nawe ndaguhaniye akaca yegera mu kamera akamubwira jisine mukuru ndayibonye yanditse negeretse nshaka kuyinkorera nshaka kuyipagira sinawa kamera ashobora kuba atazi ku kamera naje sinzi ku kamera ariko uyu mugabo igihangange mu Burundi dufise cyane yakora ama image meza muri sinema ndamutegeka iyi image yimpangira kumuku hana kimenzi mwumvise uwo muntu umukinyi ndamubwira aba nibihangage kundusha banzusha izina ntimubizi ahubwo sinzira ukuntu tidondoye nagira ngo nukuvuga ariko ndababwira mimi icara subiramo ibyo bintu ntubingiriye neza ntamutegeka kadorave Chris ndamutegeka nukuvuga rero icyo kintu cya mbere ukabanza ukiyumva none ibintu ndabyumva oya nimba ntabyumva ko namaze kuyandika reka mbaze mugo tumaze kuvugana ababwira mukabanza mukiyegeranya ubushoboye gukamera ubushoboye kudirectinga ubushoboye kwandika tuba turageza batatu ba mbere n'ibyo bihangange bya mbere bakwiye gukora sinema hanyuma abakinyi bo namwe murabi erega gukina si ubuhatari bwa cyane iyo hari umudirector mwiza yihangana si ubuhatari bwa cyane ahubwo ubuhatari mu gukina buza kuza iyo umaze gukina kuko umaze gukina ni wowe uca werekana rero ubuhatari ku buryo uburyoshye kuko hari ubundi avuga ngo yego ngo gukina akaca byunja akaca byaha community yawe rero ntiwambwiye ngo ntabwo rero uko twazi sorry c'est bon community yawe rero twese twatangiye mbona uko tumviriza ibinyamakuru kwa Diko ko Diko hajya naho tumushimira najejwe kutuvuga byiza ajeje kutuponda kwa Diko bariko baravuga yuko je nagurishije inka nari ntunze hariya iwacu naho hakurya hariho n'ubundi nishuriyemo yavuze ngo ahantu mbaye sinzigira nubonyeko aho naho hakurya benshi bavinya bihanga barahazi ni mu Mbogora nta tongo kiwacu narigurishije ryo sinari gukora sinema mwico gihe ariko naragerageza ibishoboka byose paka nkoze ibyo nshoboye ntabwo natanguye nkora za sinema hari n'igihe ukora sinema ugakora ibitakataka mu ukavuga ati ntacyo ndabikoze iyo ni cyake ndibagira umuhamagaro wawe iyo ufise umuhamagaro rero urakora byanga bikunda nari maze guca ku bantu benshi bambwira bati ntibishoboka mwabo banasunuye icyo gihe uno munsi baransaba ubufasha nanjye nkabafasha urumva kubera ikintu nagumyeko byose nabyishura n'abandi batwite ngiriyeko curaba uza kumva ntamwishe mu bamba jiteregetse kuvuga rero muri icyo gihe ngira ndakubwira community yawe je nuko nokubwira ngo dufatanye zishobora kuyihindura we nyine n'utegeza kuyihindura kubera ko twebwe fistarabizi twebwe twaja dusohoye sinema suko dushira kuri YouTube mu kimenye twaca dufata amasede tukaja kudandaza mu gisagara ca Bujumbura uragura gasete ngo ntabyiga barundi ico gihe hari harawe filme zitwa z'abanyarwanda zitwa amarira y'urukundo biyo by'abafayo intara y'ingore avuga ati hari umurundi akina sinema toka bakazitutera ugurishije imuka utomboye iyo community twe twayihinduje iki
mpaka turageraho uno munsi jewe umuntu ari mu mahanga ambwira ati mbega wowe ukeneye nk'intererano yangahe irakore sinema. Rero birashika nishiremo na wa wundi yabaza ati ngo dufasha gute. Icyambere cyo na wa wundi yabaza ngo tubaye inshuti twitwaye inshuti tayari. Koma mashi. Muze gukora. Mushaka muratora nimero yiyo muzo muvugisha muganagira ndababwira kandi gatamba mwikari muri ivyo bintu byo kuvugisha. Abantu mwibajije ngo aba bantu ngo niba ngo baragara ngo ntibishura message. Zakugira amakenga ze kuzana. Paraza tumurabe telefone ya mimi yakado cha. Tuzi muzirabe muze kuzija noneho nawo bati. Usanga bavise ama message muri WhatsApp igihumbi na barashobora kwicara umwanya bariko barishura bakabashira ntibashobora kwishura amajana abiri bizoshika ntibabishura sivyo uzoca kuri jewe basi nifite batanu jezo shida kwishura ari kibazo cihuta nzokubwira ni ebana je reka ndamuhamagare mimi uko je ndafise ukuntu ntabwo ntegeza kumurondera bamusanga muri isho ndakigiriye ko twabaye inshuti muzotwandikire vyanse kuri uyu ce ku wundi ariko kameme murabizi nk'umuntu yotwandikira iyi saha twicaye aha tukaca tumwishura aho mwene twaba tubasuzuma nagira ndababwira tutari muri tunaje turi mu nama nkiza tutari mu nama turi imbere y'abategetsi ko komera amashi mu sinema yateye imbere tutari muri ivyo tuba turi muri lance mumvise ikindi bica bihera ikindi nagira ndababwira sinzi ukuntu ndabijaganije ariko ikindi nagira ndababwira n'icyuko okay ndakibutse cya kibazo ikibazo kindi cyabajijwe ari cyo kijana n'iki nagira mvuge cyabajijwe ati ubuherutse sivyo bose uherutse hari ibintu mwatwemereye bimeze gute biracyahari nabigishije kugira esprit d'équipe abambere bafise esprit d'équipe nitwe kubera aba bose bafite ama kampani atandukanye nuko urabona ko twese hamwe iyi kampani nambaye si yanje ariko ni fair ini yami rero kiracyahari n'ubu ari nayo mpamvu uheruka duheruka gukorera sinema ngaha hakurya aho iwacu ahiteka nta kwezi kurahera tuvuye ngaha ico gihe abo twari tuzi bari bake abo twagumye en contact twarakoranye uyu mugabo twarakoranye sinema izosohoka Rokeza bamuzunde bariya twagumye en contact nukuvuga twe turifuza yuko sinema itobi y'Ibujumbura gusa ahubwo biya igihugu cyose ariko nabo mufisemo uruhara ntidushobora kuza tubahatiririza kuko twebwe si twe dutora uja muri sinema nako mugende mukamenya si twe dutora ukina muri sinema kanaka ahubwo sinema niyo tubwira ati tora naka sinema yanditse ntabwo dutora abakinnyi imbere yuko twandika sinema tubanza twandika sinema twayiraba ikeneye naka naka ufise imyaka ine yuki tuza tukarondera rero natwe turifuza yuko mwebwe iyo community nta community yakwangira umvise hariho Ineza Empire hariho nuzenye image studio sivyo aba niba utarakina film twese twabakuru banyu neza bakuru banyu bambere nibajye bamaze kugerageza bamaze kwiyegeranya vugana nabo bashobora kutakwemerera kuja muri equipe yawe mugabo nawe nibakwankira kugushigikira mu gihe wamaze kugira equipe yawe byose sivyo nibaza ko batobikora ucugira equipe yawe bakagufasha bakakwereka ukuntu bigenda bo natwe uwo mugambi turawufise ikimenyamenya twatanguye kureha gukorera amafilme y'Ibujumbura tutavuye kuza tuyakorera ino washaka filme twaheruka ntabwo twayikoreye Ibujumbura nayo twayikoreye Ingozi filme ya Kadora ubu naho twaje ngaho twakinishije bakiye Gitega ariko mugabo ko hazoca iminsi tuzoza tuvugana niba gute na gute
nuko rero jewe reka ndeka kuvuga byinshi mbaze ngeze aha nibaza ko atana kimwe mbishyuye canke kandi nari namubwiye azaravuga ati ngaho abandi nibishu ubufasha buvuye iwacu dutanga ubushoboka sivyo nta kuntu twotanga ibidashoboka hari igihe dusaba ibintu bidashoboka tukabitanga nagenda nakubwire n'ikindi sinoza kukubesha ngo mahera mvuye gukorera uyansavye ngo roce ndayakora amwana n'umugore barayose bo rero ubufasha bwose bushoboka turabukora ahubwo ubufasha bwa mbere ni ukukumviriza sivyo wewe rero ushoboye kutwitura turakumviriza ibishoboka tukabikora hariho n'uwaciye avuga ati nk'ubu muntu musavye abasavye mumurabire sivyo mumurabire ivyo yanditse mu bicishika amaso mu muhanure muti wobigira uko wobigira uko ivyo byose turabikora na hariya Bujumbura n'ivyo tubayemo niko dukora ubufasha rero bwose birashoboka kandi nakubwire ivyo turiko turakora twubu dukorera amafaranga sinobabesha akazi kose kajanye na sinema katarimo amafaranga sinkora kiretse umbwiye uti n'ubufasha rero ku kibazo cy'ukuntu ubufasha burashoboka muga mu byumvikana wabajije ku kibazo hariho n'ubundi sinzi ko ari wonyene yaciye avuga ati nk'ubu nkeneye Kadora Vere ndamukinisha birakunda cyane ariko ikibazo kiri hahandi Kadora Vere nguyu atari umwanya twicaye aha atari umwanya ariko arakina iwanje no kwa Mimi ahakinye Mimi nguyu iyi filme twakoranye ngaho Igitega ni ya Mimi muga yategerezwa uko Kadora Vere nawe asigaye yatunzwe n'iyo filme yategerezwa gusinya amafaranga aza gutaha mu mufuko kwa Kado mwumva icyo kintu kubera iki Kadora Vere uwo asigaye afise abantu bamuraba warahevye waragije amashuri none twagusabiye akazi urakana ubu rero ujya murabe nujya murabe nabijya birabe mw'ico gihe umukene yaze gukina ndaza kugusaba utuntu kubera iki afise nibaza nimwaraba ama YouTube menshi y'Ibujumbura muza gusana Kadora Vere na Mimi bamaze gukina nko muri 60% y'amafilme ayo mafilme yose bariko barakina ushobora kunsaba ubufasha ngo aze gukina iwawe ugasanga ariko biza gusaba yuko hari aho ndamusivya gukorera amafaranga kugira aze gukina iwawe mwumvise ahantu bigoreye naho ariko hasigaye biroro haya mafilme nayo okay kuza gukina iwacu nawe si udutora nitwe tugutora nukuri sinema niko imeze nababwiye n'uburyo bubiri bushoboka si udutora nitwe tugutora natwe gari sitwe tugutora ahubwo script niyo tubwira tutora naka mwumvise twebwe ntitushobora gutora abakinyi imbere yuko tubakinisha bambe twandika sinema tubanza kwandika sinema hama ikatubwira ati ubu akeneye manager yaje kuvuga akeneye umeze uko shakera muba tuzinanye ubu tugiye kuzohora dukora ibintu bya casting muga casting ya mbere sukuraba umuntu akina neza oya casting ya mbere no kuraba body ijanye n'iyi script bye yavutse kubera wewe yabivuze none fiso niyo cyara Kadora Vere okay mwico gihe rero birashoboka gukina iwacu wewe ni wakinyi wacu uyu yarakinyi wacu twari kumwe twako turakora kunanirira uko twako tukora n'ibindi bintu mugatuko turakina kumva birashoboka ukiri wacu birashoboka wa undi yavuga ati none babikura mu mutwe cyangwa urinda kuvyandika vyandikwa je Amede bitanze nzomusobanurira niyaronka umwanya umuntu wese yifuza kwandika nagira ndababwire uko dukina filime ngaha turakenya abanditsi basinema gato ntagushiriye ngo nagucemuka nagushiriye uwo muntu ntaco uzomusaba azosabwa iki umvirize umuntu azoza kunsaba ntazamubwire ngo ndamwandike sinema ntacyo noshobora je sinema yiwanje mwarabonye intore ninde ijyanye nayiyandikiye tujya duce dutandatu ndakwandika ukwezi kandi je nihaho kwicara nicara ahantu bakanyuguranirayo bose barakorana bakazakambwira mende wavyanditse
nzosohoka ndayihejeje muga ndasohoka ndemera ariko uko kwezi mba ndagufashe nicaye kuri zijya episode zitandatu zonyene mwico gihe rero mejeje campereza abanabo rero ntuzoza kumbaza ngo ndakwandikira ariko ugomba kumenya byinshi uze wandike uko ushoboye muzumbaza uti Amede ravyo nanditse ubona ndi mu manorme menza tuzicara nzogusobanurira nzokwereka gatutuma amahera no gusaba usabye iminsi 2 none gusaba amahera no gusaba nuko rero vyiza uravyandika benshi muri mwebwe bakora sinema murabiza abo mwagiye mukorana murabiza hari umuntu ababifise mu mutwe akavuga ati sene ya mbere ndayibuka icaha mwimeze nivyo nabijya ni sawa ni bon mugijya filime nishobora kuba professionnel kuko umutwe uribagira ariko ufise urupapuro bitanze byose bijya mubona duhora dukina wewe warabibona nimba hari yahuza kubitira urugohe naka biranditse nimba hari yahuza gukorora biranditse yako ijambo ryose uza kuvuga riranditse ariko uko n'urwego ruri hejuru wowe uzotangurira aho ushaka habonetse wandika ibyo ushoboye nta muzoca unyandikira wewe manager ico kintu nakincungako kubona nakamukorera akazi hageze aho umbwira uti Amede iyi sinema rero tuyikore aho niho manager muca mwivuganira ukuntu nkembe nuko rero ikiza citanze ko irahetse murakoze kado na memi arashobora kugira akamwunganira ari kibazo mwabaje ati malgré les commentaires critiques inyuma y'amakomantere yaravugwa bakritika donc kwage mu bintu baramukritika niki mwebwe mwakoresheje ingufu kugira ngo mushobore kuresista gute na kuresista muri ibyo bibazo uko nagenda byihanganira mu by'ukuri biba bigoye kwihanganira umuntu ubona gutuka kugira nabi niba byoroshe ariko tugomba kumenya ko n'umuhamagaro utoroshe kandi umuhamagaro burya hari ibyo ushoboza kandi utari usanzwe ubishoboye so jewe nkanje navuga ko umuhamagaro wabishoboje hamwe no gusenga Imana ndayibwiye ati Imana biriya bintu bariko baramvuga kandi nkumva ko umuntu nkaje atari byo hanyuma nkihangana cyane cyane nkimpushinga kwihangana nuko ibintu mba ndiko ndakora mba ndabikunda mbega umuhamagaro je waranshoboye nta kintu na kimwe cyoza gituma ntashobora kwihanganira komantere zibi kubera ko iyo uko novuga iyo ndiko ndaja ni kure cyane baracyavuga kandi twavutse bavuga nubwo ntibandi umukinnyi wa filime boshaka no kumvuga n'ubundi mu buzima busanzwe so rero gutinya komantere mbi bwa mbere byarankanze nk'ibibona ariko ubu umuhamagaro warabishoboje ndihangana nkongera ngasenga Imana ikanshobotse ko kwihangana murakoze cyane dushinza kuvuga ni nko kumwunganira ni ukuri komantere ziri negative zirabaho cyane kandi sinovuga ko zitagira akantu zigusigira ku mutima na cyane cyane nka je nkunda gukina ari amahore mubona nyene yo mu yindi kote muca kubibona hariho abantu banantinya hari n'abantu bimvira ko wari komeze nyene ivyo birashika kandi nivyo umuntu aba aje yiteguriye ariko je ico nshira imbere ni ryavuga butumwa nkuko bamwe barabivuga abandi je nshira imbere ko ndiko ndigisha kandi niba mbaye muri komantere bavuze ijya komantere ndavuga inyigisho yanje bayibonye antuka niba hari umuntu ameze uko yabibonye ko atari vyiza yabibonye iyo bizoherera rero mpamvu haba amafe yagutya anye muri film kugira ngo umuntu wese ariko arakora inabi amenye ikizoba kimurindiriye nta muntu n'umwe azova ngaha atishuye azishura abana biwe niko bimeze rero navuga ko na jewe nshobozwa no gusenga no kumenya ico nkeneye kumenya ico shaka kugerako ivyo byose rero nkaca numva nkomeye meze neza ntakinahore zanje ntatinya komantere ntatinya uruvugo ahubwo agashira imbere wa muhamagaro wanje kwa kwigisha nakoze kwinjira mu kintu ni umva leta ya mbere ni wewe nyene n'umutima wawe kuraba ko ico kintu cinjiye mwese gifise inyungu nyabaki eske ndagikunda ndafise impano ni bya bindi nyene bakomye bavuga ba
ni kuvuga ikibazo cy'umengo natawe yuko avuga ati gukina iyo urakina kumengo ufise ubwoba je niko umengo yabaje sinzi ko iyo fasubiramo cyane ubwoba bwa mbere avuga ati gukora ninaja muri filime bazomvuga mbega amafaranga ndashyize sinzo yaho mbega no birahegeze birarana okay kuvuga rero ubwoba ni bya bindi Christian yaje kuvuga ati jewe nawe gukina amaklebe n'ibintu kuko rero uvuze ati jewe mfise impano yo gukina filime ni kuvuga n'umuriyoni ushaka kuwushiramo urumva nta kintu na kimwe cyobuza kudashira amafaranga ukintu ukunda cyangwa ubona ko ufise impano urumva nico novuga ariko rero sinogenda natanze impanuro notanga cyane cyane abanyagitega ko twakoreye ngaje no bwa mbere je gukamera gukorera igikorwa cyo ca filime no andaza kenshi ariko igikorwa ca filime no bwa mbere ariko je nasanze aha igitega icambere murafise urukundo urukundo kabisa murarufise kabisa kindi nacho defo nahaboneye gusa reka mvuge defo ko je ndi munyaga twashase kuvuga ndavuga urumva anumvise nka mwese mwifuza nka 70% bifuza ko mukina film ariko naba content creator content creator sinzi geno bivuga mu Kirundi urumva abanyatugene 100% bari nga igiteka urumva ko numvise ati ngo turifuza gukina filme turifuza ko ngo dukinisha n'ibindi uyu direct canke jewe simbona naho rutangura aho uvuga ati ngo nyine umukinyo w'igiteka kubera iki simbona ibikorwa urumva nikuvuga rero jewe sivuga ati ngo ndagwana n'abandi bakina filme abo barundi oya je ndi kugwana n'ibindi bihugu cyane cyane ibihugu duhanye imbibe nk'akarorero mu Rwanda Tanzania Abagande je ngwana naho kubera iki je ngerageza gushamo ingufu uvuga ati ngomba nereke ko mu Burundi dufise abantu bafise impano bakora filme kuvuga ngaho igitega rero mukene kwa media barondera murafise n'amatelefone mugiye mudafise amakamera content creator ni wa wundi avuga ati je ngoma ngora akantu je nafise ide ngoma ndagakunda gashire ku mbuga kwe nivyo amashuri arafasha mugabo amashuri adufasha kwiga gusoma urashaka kuja no kuri YouTube uvuga ati jewe mfise impano yo gukina comedy gusa cyangwa mfise impano yo gukora film ugacugenda kuri YouTube cyangwa kuri Google ugacuwandika ati komano gute no gukora film na jewe n'ibindi kuva rero ngaho igitega eka dufate igihugu cyose mu Burundi turonse basi ku munsi no mu Rwanda basi mu urabona ko abanyarwanda baraturenze mu mafilme turakora amafilme meza cyane kubasumba ariko badusumba ibikorwa urumva ko ni benshi ariko nga mu Burundi dufise abantu babikeneye ariko bwabwo rero niko turavuga mugerageze rero abanyagitega namwebwe mugerageze mukume mugaragara cyane cyane kuri Facebook no kuri YouTube kuko dukoreye hamwe twese tuzotera imbere kuko son excellence urabivuga ati ugwaruka turafise ingufu ntitwabe dufata indoto zacu zirere ngaha nyene ahubwo kuva no munsi je ko novuga kugira ejo twebwe abanyabijumbura ari tutuwe yijumba avuga ati igitego twabonye kasingi ujya mu type reka ndabakarorero urabona ari fone twakoreye ingozi kugira tujingozi twarabonye umutipe umwe yitwa Shaki kubera iki twabonye Shaki kubera iki twabonye ko asanzwe ari dandaza arakora amakomedi cyane kubera iki namubwenga igitega ningotanguza uwo mugambi watewaje ngo batukorondere kamera dufise kamera ni telefone irabikora kuko nibisaba ngo image nziza cyane oya turabona impano bati Amede yanditse film cyangwa je nanditse film cyangwa Mimi yanditse film bati igitega twabonye umukobwa mwiza afise inzobe cyangwa umukobwa nyene cyangwa umuhungu urumva ko filme niyo yirondera yo nyene umukinyi je niyo manuro notanga nukuri tugerageze rero natwebwe tugwane kuko filme irimo amahera kweri ntiwabwiza ukuri mugabo rero kugira urunga ayo mafaranga bisaba gukora ndibaza n'umurimyi kugira rumwe atangure kwimbura neza abanza kurima rero ejo muzobona je shite kuri stats mvuga ati nifuza ko abantu bifuza ko bokumiza ubumenyi canke ko mugaragaza impano zabo nuko so arigeze bizoshika muri no misiko ni mu plan mfise urumva vuba kuko urabona ko ndibaza muri Ghana numwe ari ngata azi filme yitwa Vyamaho barari size ari umuntu atazi filme yitwa Vyamaho canke ni mwese mutayizi Vyamaho okay urumva kuvuga rero bajya abana ngo bato bakina hajya nabana bikuye mu bwoba baje bavuga ate baje turifuza ko mudushira ku karubanda niko no bivuga twaragereje kubagorora kugira ukuntu kuvuga rero mwebwe muri ngabanyagitega Jean Dodi dufashe
urondera aba content creator umva dukenera abatanga dukenera abantu bakuze muri filime cyane cyane ubu dukoreshe ngubu tuvumbura tukaza ngaho Gitega tuje gukora filime cyo turondera abakinyi bo ganye gusa kubera iki tuba tuzoze tubamenya muga ngubu jewe ni hahandi nyine usanga director cyata makuru ya kuri TV abantu ufise impano ngo bwashana ngaho asiguza ndakugorora rero murakoze cyane imani bahezagire mugerageze tuje ku mwanya natwe ya aba bantu bari ngabya twamaze kumujya nko mwakivuze twanditse liste hariho liste bishize ko basize mwese kama nimero telefone sabwe yego ubu rero tuhabaca tugira kugira ngo byo kuri mubone yuko uru rugendo mwagize rwabatwaye ibihumbi amajana imihanda kigenda mubone yuko hari camwa kice kivuka hanyuma ibyo turiko turakora raporo izoshikirizwa umwibusamana mu muryango w'Afurika mpuzamahanga ari n'abajejwe ikigo SEDAR akaba n'umunyamabanga Somambike w'umwungere mukuru wa Diocese ya Gitega kugira ngo babone by'ukuri intererano yanyu nk'abakinyi ba filime BMT NBS IBL X-ray hariya na Diko n'abandi kugira ngo babone mwebwe votre contribution mu buzima bw'ugwaruka rugize iyi diocese nkuru ya Gitega cyane cyane mu bayititia mu banyeshuri katolika bo muri kaminuza ikintu rero kirakomeye ubumengo bihere kubigane tuko turagirana tube ngaconyene rero kino ngoma cyenda basaba nije bari nibikunda mutume mu dusaba basi dukontribuwe muhiri wanyu narabo mugaza no kwagira ubugari hariho amafoto amanitse muri salo y'amaevenema mwagiye muragira basi nibwo mutozishira muri salo muzoshira hano muzovuga ati muze muribuka ati voilà kuri bya bitambara binini yasinze ukuntu bavyitwa muze murabona ati wa musi twagenda Gitega abantu twarahuye aya ma image ariko azarabibutsa nimwagira ubo mushobora gukenera bivanye na apparence physique yiwe mushobora gukenera muri filme base amafoto azabibutsa murakinyemeranya kumva ITT murakoze Yesu ashimwe Yesu ashimwe cyane muracyari hano ikibazo batubajije ngo mbega zirya ndirimbo zikunda guca mu mafilime yacu twe tuziyandikira tukaziririmbira cyangwa bitewe n'igicapo cya filime yacu turababanditse bakazitwandika cyangwa abaririmbyi uko nocishura nuko zimwe turaziyandikira tukongera tukaziririmbira izindi tukaraba abazi kuririmba kudusumbye bakazituririmbira twaziyandikiye hari n'izindi bishobora ko bashobora kutwandikira ariko ndavuga ku giti wanje ku mafilime yacu nk'iyo naba amaze kwiririmbira ni imwe nijya yo mu nama murayizi ibigiye inama niyo njye nayiririmbiye asanzwe ari umuririmbyi nawe yayiyandikiye basi ndi umuririmbyi wa danje ariko ndabikunda cyane izindi nyine hagiye tuhaba dufasha izindi tukaziririmbira nuko bimeze murakoze hariho n'izaburi bakoresheje muri mana zimara murumva yuko baranagura bo tugire Kristo cyane nibaza ko ikintu yakubajije cyongera ko kuri icyo nuko uko biri kose ijya ndirimbo yiha ubundi akayiririmba cyangwa uyiririmbira nicyo tuyikorera ni doko nitwe tuyijanira muri sicyo bakayidukorera umva nicyo tuyiriha nka burya abaririmbyi barihize n'indirimbo hanyuma rero ijambo je nongere ko rya nyuma ni nka conclusion nk'uko yayihejeje kuyivuga nimuze mwibaze yuko tutaganirije neza burya twaganiriye neza ahubwo ikibazo gisigaye iwanyu nanezerewe numvise uyu avuze ngo mugira mukore groupe ya WhatsApp uyu nawe acavugira ijambo ryiza rikomeye mu Burundi turacyafise ikibazo
c'ukwidandaza ntabikora ntituzokumenya nagira ndababwiza ukuri gituma hajya nahiga imanza ijya foto mubishatse ndagenda muri bashe live tuyimanike hahandi sivyo muganagira ndabwire wewe mukinyi sinzoza kugutora ndabika ifoto none ndaba uburyo watinda ndaba uburyo windagurika ariko ikintu je ndabemereye twumvise hano tumvise groupe zibiri zikina sinema izo twamaze kuba inshuti mugabo wowe nyamwigendaho ubucuti bwawe ntibutsinjira cyane muri kariyeri yawe uzoba ubucuti bw'abagenzi gusa muga nk'abo basanzwe bari mu maguru cyangwa mwebwe mukishyira hamwe muri 5-10 mugakora groupe ambasaderi wacu mwumve namwe ndabasabye ababereye ambasaderi bibagoye ko mutubwira muze mumubwire ntabufashe murenze tworoha mwumvise ko turiko turiruka n'ubuzima kandi nta terambere dufise naryo turaronka ryo kuba ngo turakemura ibibazo vyacu dusivye gukorera amafaranga rimwe hariho ubucarara gusa murabizi rero ariko nimwamara kugira ayo magrupe mugakenera ubumenyi kanaka ujya mugabo ikintu yabajije twari tugezeko nico muga ntabwo ari twe twacishije mu bwezi amakosa yavuye iwacu twacishije oya byaragoranye mugabo nejo murashobora kuvuga muti buriya nje ndakubwira jewe no hiti ikomeye je natanguye kuronka ikomeye cyane nibaza ko cyane cyane ihagaze kuri certificate nakuye muri festival no kuvuga no umuntu ankuriye yerekanye ko turi kumwe sasa mwebwe nimba mukora film iyi foto yonyine dukoranye nimba hari aho mwibaza ko twageze abandi bavyibaza kusumba bizotuma n'abatahura bahindukira kubaraba mwico gihe rero nimwaba mwishize hamwe mugafata umwanya basi twe bishobora kuzotugananira ku buzino kugaruka ino byoroshe mugabo mukavuga muti okay we rero dukeneye ko tuyaga reka turungi kumwe muri groupe yacu akaza umwe akabaserukira tukayaga ku bibazo ukuntu mugomba kubipanga byaguze kandi byarinze iyi si solution gahemu mwumvise ko ari solution nimba mubishaka mwishire hamwe hama muze muravuga muti hariho reka turungi kumwe mufate uwo munsi wose muyage tuzobikora kubera ko natwe urugendo twakoze nta handi hantu twagiye ngomba guca nejo guca tugenda twarukoze tuji kuri mwebwe kandi nitwifuza ko gusa turakeneye abastari gayi hasi cyane hejuru udufashe rero bikoreke ntituzovuge ngo twakonsomye by'ubusa cyangwa twataye umwanya w'ubusa mudufashe murakoze direct ninde yagi direct nagira ndabasaba kandi muratwicira cyane heba ama white heba gabanya ama white zijya prada ensemble muzigabanya muriko murakora igore mukore zike mugabo izi rapproche zibinisha kukiyago munagize kubera ko je acting y'umuntu nzoyimenya cyane iyo ndamubonye mu maso burya hindagurika ajya amajambo arakenewe mugabo siyo mpagararako mwumvise ngiye muri irya nasanze w'amahiti menshi nkarondera ukuntu uwo muntu ndamubona ibiki burya rikaragitinga bikangora rero karagaciye hanyuma jewe nagomba mbere ko dusozeranya ko wajandogye X-ray yakivuze ariko jewe nanjye ngomba ndabigire nagomba kwanza ngihenguruke kubera ko cyambere ndananezerejwe n'ingene mwatwakiriye uno twashika ndetse n'ingene mwihanganye mukicara muri no mwanya nijoro ritereye mukatwumviriza kandi koko Imana ibahezagire nimwikomera amashi ubugira kabiri twarakoze ireresi ngaha tumara hafi iminsi 12 11 gutyo
ariko kandi twarabonye urukundo muri mwebwe. Hariho abantu batwitangiye bakaza kudufasha ibikorwa twari ko turakora. Bamwe hari n'abo twashoboye gukinisha, hari n'abo nagerageje kuraba abo twari turi kumwe uwo munsi canke twagumye tubonana, nabonyemwo bakenya, ariko twarabonye urukundo i Gitega. Ngombye kubabwira ikirere ca gikorwa twakorera ngaha i Gitega kuri ya muri kwa kwezi kwa gatatu tuzogishira ahabona itariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu mu Bujumbura mu Ngagara muri quartier Seti, muri salle bita Ozone Galaxy. Twagomba tubatumirira uwo vyoshobokera wese, muzoze murabe. Bamwe abanyagitega bajya barakinye, muzoze murabe ingene bakoze filime nziza, batinze neza kandi byagenze neza. Ndazi yuko nawe muzovuga muti Igitega turafise impano. Rero je nagoma ndabatumirire, kubera ko je mu byo njejwe harimo kudandaza, urumva muje hazo Numa ndabatumirire uwo bizoshobokera n'uwundi mugenzi wanyu koko byokundira, nukuri muzoze murabe ico gikorwa, niho tuzogishira habona mu kirabi rya mbere kandi muri sare nini hakwa gusumbiyi. Nukuri tuzokongera turyoherwe kandi nukuri bizoba ari ibintu byiza cyane. Nuko cyo nico gitumye nsaba ijambo, kubera ko twari dusa n'abacibagiye, ariko ko nagakuru keza ko igikorwa twakoreye ngaha ni kandi ni igikorwa ciza, kandi dushimira umuntu wese w'Igitega koko, abategetsi, abajeje intwaro mu buryo bitandukanye. Jean Dodier, nukuri mwarakoze kandi barakoze, twahagiriye ibihe byiza cyane, n'igikorwa cyacu gisa neza, kimeze neza, mwese nta numwe atazohava aryoherwa. Murakoze. Uko niko vyari bimeze nyuma y'ikiyago kinini, ikiyago gikabura ubwonko kigakabura ubwenge. Ikiyago nibaza ko nawe wari ukurikiye cagufashije cyane, waba uri umukunzi wa sinema, waba uri ushaka kuzikora, cyangwa uri uwo wese ufise ibyo ukora, ufise indoto zo kuzogera kwiterambere. Bano bari bumva menga ntivyohera, ariko akaryoshe kanka kuguma mwitama, bahana gahunda yo kuzongera kubonana, na cyane ko ikiyago cabaye umunoni bikarangira bahawe umuhango, kigahera bugururiwe imiryango. Duti muzigamwe murindigwe mu gishabisho, ari naco natwe baduherekesheje. Bye bye. Twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ndahazwe, bwambwa kuri hose, ibyo ushaka n'ibigirwa ku isi nko mu ijuru. Ibyo kurya biduhe uyu munsi, turekure ibicumuro byacu nk'uko natwe dukura abatugiriye nabi, ntuturane twosha nabi, yabadusaga byami na mbere hose, imbere ko mu myaka yo ukiza ibicumuro byacu, bikigira umudahera, shikaya imitima hose mu ijuru, cyane Mukamana nzima, turagushimiye cyane kubona wabanye natwe kuva mu ntango za kino kiganiro, ukabana kumwe n'abashitsi mu mayira baje bazanana,
ukabana natwe kuva mu ntango kugeza muri kano kanya twasozera kino gikorwa none turagukengurukiye cyane tugusabye kugira ngo udufashe ubane natwe ibyo twumviye hano hantu bize bitwubake maze duheze tuba abantu b'ubuntu udufashe kurangura neza ishaka ryawe tukweretse umwe wese aho agomba yerekeze tukweretse abashitsi ubafashe kugira ngo baze gushika impore hamwe natwe kandi udufashe gushika impore maze twese tugume mu bumwe maze tunywanishwe nawe iminsi yose na hose amen.